Yesu ashimwe bakunzi ba RBTV ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Jewe ngomba kubaha ikiganiro ndi evangeliste Ndayikunda Sura de Gaulle nkabasengera mu shengero ryunze ubumwe na Mpwemuyera y'Ipisi Kigobe. Ku batazi y'Ipisi Kigobe hiri uvuye muri ville ushitse ku macuniro ugashika kuri station bita Mogasa iruhande ya hari ishami rya Bankobu ucumanuka mu kuboko kw'ibubamfu ugaca ushika ku mashuri y'abashinwa. Urabona ahantu hari hasakaje amabati atukura n'etaje nziza cane, niho rero sengera niho nkorera imirimo y'Imana. Hanyuma rero uvuye mu ruhande rwo mu Kamenge urengana Enes ugacumanuka ugaca ubandanya ugashika kuri iryo shengero. Ishengero ryacu rero ni ishengero ryunze ubumwe na Mpwemuyera, ishengero ririmo umuhanuzi w'amahanga. Rero iryo shengero rikorekeramo ibitangaza byinshi. Nashaka ubwa mbere ndabahe porogaramu y'ishengero, ni ukuvuga ku munsi wa gatatu ni umunsi wo gukubita hasi ibibazo byose, ni umunsi wa delivrance. Abantu batandukanye bo mu mashengero atandukanye baraza, kandi umuntu wese azanye umutwaro Imana irawishura. Harakoretse ibitangaza byinshi. Abantu murazi indwara zimeze nk'izidakira nka diyabete, hypertension, sida. Turafise abantu benshi bakize kanseri, bakize hypertension, bakize sida n'intahe nyinshi cyane. Kuri uwo munsi rero mu gitondo umuhanuzi wacu arazinduka ku iradiyo igihe ca saa 11 mu gatondo kuri Buja FM. Hanyuma rero akavuga ubutumwa akongera agatumira. Hanyuma uwo munsi nyene arakira abantu bakeneye umubonano, kandi kenshi arabahanurira ibyabahanuriye byinshi byagiye bishika. Dufise intahe nyinshi cyane, kandi uwo munsi nyene abagwayi baca bakira, benshi bavaho bashinze intahe. Ni ukuvuga n'ibintu biba ikibirira. Hanyuma rero ku munsi wa gatatu bambaye ku munsi wa Mungu turaheza tugaca dusenga. Ni umunsi duhimbaza intsinzi ya Yesu Kristo, umunsi ishengero rikorana. Hanyuma naho nyene iyo hari nk'ibyo aduhanurira akaduhanurira. Dufite intahe nyinshi cyane. Rero ku munsi wa gatatu dusengera muri Grande Salle, ariko ku munsi wa Mungu dusengera muri Petite Salle ahantu hari amadarapo abiri, iry'Ubushinwa n'iry'Uburundi. Hanyuma rero je kuko mubona ndiko ndabaha ikiganiro, kuko sanzwe ndi umuvugabutumwa cyane cyane, nifuza yuko notumira abantu bose bifuza kuza gusengera muri Ipisi Kigobe kugira ngo barabe ibitangaza bihakorekera, ariko cyane cyane bihane baze baronka ubugingo budashira. Rero ndabatumiye, ni nkuko ndabahaye iyo porogaramu. Byoba byiza muzoza mukashobora gusenga, kandi bishobotse mukama mwashoboye kumviriza ico kiganiro kiba ku munsi wa gatatu umuhanuzi acisha ku iradiyo muri Buja FM. Hanyuma rero nkuko bimeze rero nashaka kubatumira kuri RBTV. Murashobora guca kuri YouTube, murashobora guca kuri Facebook, murashobora guca kuri site web. Hanyuma rero mugaca musangiza iyi nkuru abandi bagenzi banyu, kubera yuko muri Ipisi Kigobe turiko turagira ihiganwa ry'abamisi. Ni ukuvuga yuko byoba byiza rero mwumviriza iki kiganiro mukagisangiza benshi, kugira ngo habonetse benshi bakibona, jewe bumvirije ndiko ndababwira baze baheze bantore ari benshi. Kuko urazi iyo uri kurahiganwa urondera amanota menshi kugira ushobore kuba uwa mbere. Rero nimwantora muzoba mugize neza, Imana izobahezagira. Kandi ikindi naco, uretse ko ndi umuvugabutumwa, ndi umuntu akunda gusenga cyane, mbere ndi mu ba intercesseur
ni ukuvuga jewe ndasengera abantu, uzoba yantoye wese amasengesho yanje azomushikira, kandi ndazi neza ko ari byiza ko dusengera abantu kugira ngo umunsi uri izina nitwashika mu bwami bw'Imana tuzobone batugwa ko bati mwarakoze mwaradusengeye ko twashoboye gukizwa. Rero ndabatumiye murabe mwe muri benshi, musangize iyi nkuru benshi muciye kuri Albert TV, hanyuma ushobore kuronka abantu benshi. Murakoze, ndabifurije amahoro y'Imana, Imana ibahezagire.